shengero ry'umwami Yesu turabaramukije amahoro y'Imana mwese orore ibiganza turamukanya amahoro y'Imana mwese umwami Yesu abahezagire cyane nuko natwe turashima na nyina amahoro yashizeho ibihe byiza nk'ibi ngo ishengero rikorane nashimiye abarongozi ba hano ishengero rya hano Mana yakoresheje bakadutumira ngo tuze kuraba ubwiza bw'Imana ko tubonye ishengero tuba tubonye ubwiza bw'Imana none rero Imana nabo nyene bahezagire cyane nuko rero n'izina ryabo twagendanye ry'abashitsi twazananye je ndosakanya turakenguritse kaze mwaduhaye kaze y'abantu b'Imana namwe cyo tubifurije Yesu azobahe kaze n'icyo azotubwira ngo nimuze abo data yahezagiye muraga ubwami mwateguriwe uhereye kuva kuremwa kw'isi n'ayandi majambo izoba ari kaze y'ubutakivana na Yesu iyo kaze rero muze muyironke ishengero ryo mu Kabuye nuko mwe n'ivyo rero turafise intasho afise mutama pastor korana yaranterefonye arambwira ngo ndabaramutse kandi n'abaturongoye haba muri centre na mission barazi ko turino n'ishengero ry'Ibugenyuzi turongoye baradutumye ngo tubaramutse n'abandi baza barumva ko turino baduhamagaye muri bwa buhinga bwa none bagaca batubwira bati baturamukirize mwe bose rero muri rusangi turabashikirije intaso zabo nimuzakire nuko murakoze cyane hamwe n'ivyo rero turafise umupasteri umwe hari iwacu iyo bamutumiye akaja mu ikanisa aravuga ubutumwa Bibiliya igitangura akavuga hageze uyu munsi kwa Mungu agaca babwira ngo no munsi ndikirima ngenda rero natwe uyu munsi turi bakirima ngira gute ngenda nuko rero twamaze kuronka ibyiza byinshi mu ijambo ry'Imana kubadushingiye intahe n'abaciye ngaha batubwira ko atamugororotsi yigeze ahebwa nuko kandi niko biri twarose n'amajambo atari makeya ko tuba twarihebuye iyo tutabona kugira neza kw'Imana reka rero dutere tuje imbere nanye ndafise ijambo ry'Imana Mana ashize ku mutima wanje dusome hariya muri Zaburi y'133 turabeyo amajambo maranye iminsi amajambo mu mutima wanje hariya muri Zaburi 133 abanyakabuye ngaha ari bayijyambere je ndahashika nuko kwibihe korari yagiye iraza natwe twari mu bindi bikorwa Mana rero yaratwugururiye urugi ndanezerewe kubabona nuko muri abantu Mana yahaye umugisha kandi n'ubu Imana izokomeza kubahezagira dusome Zaburi 133 nuko duhava tugenda tubasigarane ijambo ry'Imana muzohora mutwibukirako nuko dusome 133 haravuga ngo ewe kuntu ari byiza kandi ari vy'igikundiro kw'abavukana babana nyakugira gute mwese hamwe babana nyakugira gute niri jambo ry'Imana hajya tugejeje hari hakamenyetso bitangwa iki kajya kamenyetso bakitangwa iki urumva ni gitangaza sa kw'abavukana babana nyakugira gute fisiri jambo rivuga kubana nyakubana muri rusangi abantu bose barabanye aho ni muri rusangi mugabo si bose babanye nyakugira gute nyakubana birashoboka umuntu akabana n'uwundi kukubura ukwagira kuko atahari bumushire ivyo birashoboka abavukana bakabana kubera basangiye se na nyina kwitongo rya se ntahamushira bagapfa kubana uko mugabo atawurahurira umucanga uwundi barabanye muga ntibabanye nyakugira gute nyakubana mumfashe muze murishura kuko iri jambo numva tworishimikirako kubana nyakugira gute nyakubana kandi iri si mu muryango gusa
no ku kazi aho umuntu akorera imirimo murashobora kuba mukorana n'umuntu agoye wanagomba kuko birashika kubera nturi bumwirukane hirya atanu ubushobozi umufise ko mugabo mugafa gukorana mukabana aho ku kazi mugabo mutabanye nyakugira gute nyakubana n'abakozi b'Imana hatwebwe turashobora gukorana mugabo tutabanye nyakugira gute iwacu bariho bigeze kubaho abarimu babiri babashize ku ishuri rimwe mugabo biranka ko babana kuri iryo shuri nyakugira gute nyakubana amarero abo barimu barakora kuri iryo shure mugabo batabanye bagapfa kubana mugabo batabanye nyakubana gushika naho umwe muri bo avuga ati yigira inama yo kuza kurondera ico kwica mugenzi we aragenda hari hakiri baje bajeje umutekano bitwa aba municipal aragenda arahiga mu municipal umwe aramubwira ati nkotesha inko umunsi umwe gusa genda kuriha ico nza kwikorera hari umuntu ambaniye nabi genda mukure kuri iyi si mu municipal baravugana amahera kana karamuha iyo nkoho pistol aragenda aramwereka aramuforoma ati uza gufyonda uza kuba umurangije mugabo bujyana ndababwire umuntu wese apfa hageze kazobona umuntu apfuye hazoba hageze kandi hageze nta ururenga mbere niwe ugwishira iyo ruri kubera hagize gute hageze uwo mukozi w'Imana aragenda kuri mugenzi we niyo pistole agiye kumumena umutwe mbe mwumva hoho mwumva bafiki nta kimwe bapfa byase ko babana nyakugira gute aragenda amushikiriye kuzofyonda hamwe yamwereka atangura guhinda agashitsi aradegedwa gushika naho pistole ikoroka Imana yacu idufashe cyane nta mugororotsi yagize gute yahebwe abonye ibyo bibaye aravuga ati nta kundi Imana iranyankiye aca aratora ya pistole arashira wa undi yayimukotesha ati mugenzi ni wakire ntaco tari wakoze mugabo idiri yasetse byasi cyo naringiye kuyikoresha chance Imana idufashe cyane ndi kuri iri jambo rivuga kubana nyakugira gute birashoboka no mu rugo umugabo n'umugore bakabana kubera amategeko atabibemerera kwahukana bagapfa kubana mugabo batabanye nyakugira gute nyakubana umugabo ugasanga hari ivyo ahisha umugore n'umugore ugasanga hari ivyo ahisha umugabo mbere bikanashika ugasanga umugabo hariho n'amatungo umugore wiwe atazi n'umugore hakabaho amatungo umugore wiwe atazi ivyo ntibishoboka aha mukabuye ntavyo nzi kuko sindanahazi mumbonye rimwe mugabo birashoboka abantu bose nababwiye ati barashobora kubana mugabo batabanye nyakugira gute nyakubana no muri korale mugahurirayo mugabo mukayiririmbamo mutabanye nyakubana muri yo korale narashimiye korale imwe numvise inkuru zayo korale yitwa Uziyana yo mu Rwanda mu gihe cy'amagume cy'intambara bari babanye nyakubana bahuriye mu kibanza bateguriramwo indirimbo z'Imana barimwo barategura muri ico kibanza haza abansi baje kubicamwo bamwe bashitse barababwira bati ubu rero mwese abanaka nibaje ngaha n'abanaka nibaje ngaha bose kuko bari babanye nyakubana baca bafatana ku bitugu ndabinginze mufatane ku bitugu fatana ku bitugu niwo mwicaraye amen baca barafatana baravuga bati twebwe abo banaka murondera ngaha ntabarimwo twebwe twese turumwe namba mutwica ni mutwicire rimwe canke mutureka muturekere rimwe bari babanye nyakugira gute amen bari babanye nyakubana bose bacavuga ati ko mwanse kurekurana ngo abanaka baje abanaka bana turabamara mwese ti nta ngorane kuko ijuru turaribona barabica nkuko icyo gihe cyari kimeze bari babanye nyakugira gute nyakubana sinzi aho ubaye birashoboka umukazana nana bukwe bakaba babanye kuko bera wamaze kumunzana nta kuntu kibigenza mugabo mutarahuranira n'umucanwa namburi ngaho usenga uyu munsi ugenda ufashe ingingo mugende mu bisubiremwo
mubane nyakugira gute? Nyakubana. Kuko mutabanye nyakubana, Yesu azojana ababanye nyakubana, tazojana abantu bankana. Eka ntibishoboka. Murabona hari umuntu ashobora kugendanira akazi kamugenzi we, undi yavuze ngo umuntu aguhisha kwa kwanka ngo nawe ukamuhisha kugize gute. Ivyo ntibibereye mu bantu b'Imana. Eka ahubwo mukwiye kubana nyakubana mukugurukiranira. Nambara umukazana nana bukwe mukazana ukabona ko nyoko bukwe ari nka nyoko. Nawe nabukwe ukabona ko umukazana wawe ari nk'umwana wawe. Siko vyabwirizwa kumera. Tukabana nyakugira gute? Nyakubana. Iyo ngo bishitse tukabana nkuko muri ubwo buryo tukabana nyakubana, usomye hajya kujya murongo ukurikira shira y'amaso turaba ingene bica bimera iyo tubanye nyakubana. Ngaha tubona ngo ku murongo wa 2 ngo bimeze nk'amavuta yande yaeraye igiciro kinini yasuzwe ku mutwe agashororokera mu bwanwa bwande bwa Aroni. Kandi ngo ku murongo wa 3 kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni gitonda ku misozi y'Isiyoni. Tugombe tugeze ngaha. Mwabonye iyo tubanye nyakugira gute? Iyo tubanye nyakugira gute? Nyakubana. Ngo bica bimera nk'amavuta ya Elayo. Mavuta ya Elayo na mavuta bahora barobanurisha abahawe amabango y'ibikorwa kanaka mu Bwisirayeli. Leo wabigerarije avuga ngo bica bimera nk'ayo mavuta yasutswe ku mutwe wa Aroni ngo arashororoka no mu bwanwa, mbere no mu bwanwa bwa Aroni no ku misozo y'impuzu. Ngo bisobanurwa ngo iki? Iyo abantu babanye nyakubana, mpemu yera ca yururuka. Mpemu yera ca muri abo bantu. Umugore mwishengero akavugishwa mu ijwi rya mbere ati haleluya. Umugabo wiwe nawe hari ati amen muri batsi. Turatahurana. Ngo amen bisobanurwa ngo ivyo avugishijwe niko biri. Ngo ikiga bashingana. Amen. Turatahurana. Ya mavuta abashungurutse. Mpemu yera caza. None ga burya umuntu umugabo n'umugore baraye baratongana, umugore yaza ngaha akavugishwa, umugabo akavuga ngo amen. Ahubwo yo caraba n'uvugishijwe wariwe. Imana idufashe cyane. Kandi ngo bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni ngo gitonda. Ico kime baravuga yuko mu Bwisirayeli cyo kuri uwo musozi Herumoni ngo iniyo bishitse imvura igacika hakiri kare. Ngo ico kime cyaratonda kigatemba mu ndimiro gushika naho ivyatewe bitarumba kubera ico kime cyavuye ku musozi wa Herumoni. Mana yacyabwa icyubahiro. Bisobanurwa ngo mpemu yaracaza muri ugo rugo. Hari kiyo batabanye nyakubana haguma mutuntu tw'utuvirisi. Turatahurana. Naho babanye barashobora kubana muri ugo rugo usanga ari ngorane. N'abana abatuvyara. Ahagana je naravyaye ndafise abana 10. Yego kaye bava mu nda yanje abahungu 5 n'abakobwa 5. Yesu nahabwa iki icyubahiro. Mpora numviriza rero baryamye hariya mu gitanda numvise bukeye atakaruru ncamenya ati abana barabanye nyakugira gute. Ariko batabanye nyakubana ngurafukuye ngurageze gute? Uyu muvyeyi waza kura ugasanga kamwe kizingiye mu kireta ariko nyene kakakisasira kakongera kakacifuka ubundi bukarara gatura. Kubera barabanye mugari babanye nyakugira gute? Ya Imana idufashe cyane. Ivyo biba mu bana mbe mu bakuzeho nivyo bayo. Imana idufashe cyo twararose ivyigwa bitari bikeya hariya twari mu nyigisho zingo n'imiryango twararose bifasha cyane mu miryango. Birashoboka nawe akaba ibintu mudahuriza ko n'ubu mubakanye. Canka abana muhura mubona ingene bashwanira amatongo bakaburana mu masenari biki. Umva barabanye mugani babanye nyakugira gute? Nyakubana. Tweho rero nk'abantu b'Imana shengero ryo mukabuye ndabipfurije kubana nyakugira gute? Abavyifuza ati nanje icoma tukabana nyakubana. Haleluya. Imana hezagira ya maboko. Gomiza hejuru dusenge Imana dusabe cya kime cyo kuri Herumoni. Dusabe
amavuta ari we mpwemu amanuke mu ngo zacu, amanuke hajya bikunda kukugorera, hajya ku kazi sinza gukora, birashoboka mukaba mubanye mutabanye nyakubana n'abakozi b'Imana, twese tubane nyakugira gute? Mpwemu yera yururuke muri twebwe. Pasitori ni yavuga ati haleluya, mwarimu wiwe ati amen. Haleluya, amen. Dusenge Imana n'aya majambo y'Imana wumvise mukayakira bahezagire. Mana yacu uvyagiye mu ijuru, mutakatifu wera, haleluya, turahamagaye amavuta. Wamuririmbyi ngo mpa amavuta Yesu mbone kwaka, mpa amavuta. Turasavye amavuta y'amaboko kuramvuriye ibiganza, suka amavuta ya mpwemu yera muri rishengero, aho bikunda kugoranira, aho bikunda kugenda biragoranira, mpwemu yera haseruke, nibikomeye mpwemu yera vyoroshe. Turahamagaye cakime kiba muri rishengero, kiba mu bakozi b'Imana, kiba mu makorare, kiba mu gihugu. Amen. Tubane nyakubana. Urakoze Mana kuduhezagiye, n'umukozi wawe agiye gushishikara umuhezagire. Twese hamwe ni wagaruka kutujana, uzosange tubanye nyakubana, kindi gihe tuze twisange mu ijuru. Tubisavye mu izina ry'Umunyanazareti Yesu Kristo. Amen.